Ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure BTV ndabaha nikaze kuri ano makuru twabateguriye y'ikirundi mu nkundire tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abaserukira ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ubushinwa baragendeye ahakorera imbonesha kure BTV. Nayo igisata c'abagwiza mbuto kiraterera bikomeye mu iterambere ry'igihugu. Ido nandi twabateguriye ni mukanya. Ndongeye kubaha ikaze abaserukira ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ubushinwa baragendeye ahakorera imbonesha kure BTV ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Arlene Kaneza arongoye BTV akaba yarashimye ubwo rugendo kuko bayaze ibitari bike harimwo no gukorana. Ni inkuru twateguriwe na Desire Sindihebura. Nkuko bivugwa na Dr. Arnon Yomwungere arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ubushinwa, urugendo bagize kuri uyu wa kane kumbonesha kure BTV yari mu ntumbero yo kumenyekanisha imigambi bipfuza gukorera hano mu Burundi. Kuno munsi twadufite umunana n'abayobozi ba BTV batwakiriye mu ntumbero yuko tumenyesha icyo twategura. Muri iyo ntumbero rero Diaspora Burundaise en Chine irategura imigambi iterambere ikayirangura mu gihugu c'u Burundi. Rero no munsi twaje kumenyekanisha igikorwa ihuriro ry'abarundi two turategura rizohuza abarundi bace mu Bushinwa ba mu Bushinwa, umva abarundi bari muri diaspora Burundaise en Chine n'abahaciye kuva kera baba mu gihugu c'u Burundi kugira ngo tugire ico twita umubonano uzoduhuza mu kwezi k'umunani. Arlene Kaneza umuyobozi mukuru wa televiziyo BTV arashima cyane ubwo rugendo n'ingene bayaze ku migambi bagiye gukorera hamwe. Ego urugendo twagwakiriye neza kubera ko twakiriye abaserukira n'abarongozi ba diaspora y'abarundi mu Bushinwa. Rero kubera ko mu ntumbero ko tuzi Uburundi n'Ubushinwa bufitaniye imigenderanire myiza cyane, kabaye akaryo keza ko kuvugana ibintu bitandukanye ku vyerekeye y'imigambi y'iterambere ku gihugu cacu, twokorana hagati yacu nabo kugira ngo dushikane igihugu cacu mu makungu, kandi kubera ko turi muri yambono kazoza nasanze ari ibintu byiza cyane, ari nako karyo katumye tubakira kandi dushika no ku kintu ciza cyane hagati ya BTV na Diaspora Burundaise en Chine.
Arno niyo mungere atera kamo abarundi babaye mu Bushinwa hamwe n'abari ubu guterera mu migambi bagomba kurangura hano mu Burundi. N'abarundi babaye mu mahanga barazi ko uburyo buronderwa kandi nabonye bari nga mu gihugu ntibicaye, umwe wese ashobora kuba azofata umwanya wo kuraba ahageza amikoro yiwiwe. Mbone nakamo rero ko gutera abo barundi babaye mu Bushinwa hari imigambi twifuza kurangura twisunze imbona kazoza y'igihugu dufise. Rero iyo migambi tuzorera hamwe uburyo buzova, mugabo tubanza guhurira hamwe tukabonana, hanyuma iyo migambi tukibashikiriza. Babonye ari imigambi ishimishije tukayigira hamwe, cyo tondera turaba uburyo buzova he. Gikuru nuko uburyo ni ubugombe nishaka, hanyuma ivyo bindi navyo tuzokwiga uburyo buzova, kuko bacumugwa no mu kirundi ngo bugirigiri bugera babiri. Abarongoye abarundi baba mu Bushinwa diaspora burundeze bavuga ko muri rusansuma bakoze mu mwaka uheze baronse abarundi bashika 300 babayo, ibice 80% akaba arugwaruka. Igisata c'abagwizambuto kiraterera bikomeye mu iterambere ry'igihugu. Umwunganizi w'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Butoyi Leonard ahimiriza abagwizambuto kuza baramenyekanisha umwimbu w'imbuto baronse. Ni inkuru dushikirizwa na Elvis Munyaneza. Nkuko bivugwa na Ndayishimiye Pierre Claver, umwe mu bagwizambuto bo ku mutumba Kabuye, zone Vumbi, komine Kirundo, intara ya Butanyerera, igisata c'abagwizambuto kiraterera bikomeye mu iterambere ry'igihugu. Nubwo biruko aramenyesha zimwe mu ntambamyi bahura nazo. Jewe ubwa mbere na mbere ku giti cyanje ni umwuga uri kuranteza imbere. Hanyuma kuri kubene gihugu nabo bwa mbere abarimyi bararonka aho bagurira imbuto itabavunye. Icya kabiri ambo kubene gihugu kandi turatanga akazi, bene gihugu bakaronka akazi, hanyuma bakaronka amafaranga nabo yo kwiteza imbere. Kuri komine zone naho nuko muri zone no muri komine abene gihugu nabo kandi bimbuye, urumva zone na komine iba yimbuye. Kindi naco turatanga abagwizambuto, turatanga nikori muri leta, muri OBR, kori ndangamudandaza ndaritanga. Cyo bivyo nifuza nk'ubu novuga ni vyinshi, mugabo harimo bimwe bimenya mukuru. Umva nk'ubu ndakenye ico ndifuza kuronka umuduga wo kunguruza umwimbo wanje ciburi myavu y'ikirundi, umuduga iyo ntuze imoteri yo yofasha kurima kubera abakozi biguma bigorana. Bwa mbere imbuto turugwiza, leta idufashe kugira ngo abene gihugu baziyumvemo gusumbya, kuko nk'ibigori iyo haje ama hybride keshi na keshi turakunda guca umbenga, turatakaje amasoko gatoya. Hanyuma ikindi ni iki kijanye n'imyavu, imyavu ya fomi turariha, kandi tumaze kuriha tugaca tubura n'amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa, tugaca dusanga twamaze kuyatanga, dusigaranye amaboca gusa. Butoyi Leonard, umwunganizi w'ubushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, ahimiriza abagwizambuto kumenyekanisha umwimbu w'imbuto baronse. Biratangaje rero ko twosanga ahantu hari abagwizambuto benshi ntitumenye neza mu gihugu umwimbo w'imbuto begeranya. Akamaro rero twagomba tubatere nuko umwimbu wose w'imbuto bozo bararonka bogerageza kumenyekanisha, bakamenyekanisha ku maradiyo, gutyo ubushikiranganje bukamabuzi igitigiri c'imbuto zirobanuye kiri mu gihugu. Hanyuma nanone murazi neza yuko kira mwaka igihugu cama gitanga amahera y'agaciro kija kurondera imbuto zirobanuye hanze mu bindi bihugu, kandi ngaha mu Burundi zihari. Twashaka rero terakamu abagwizambuto bose bari mu gihugu cyacu c'u Burundi bamenyeshanishe imbuto zabo, tuze tumenye vura bwangu ibitigiri vy'imbuto birobanuye, haba z'ibiharage, z'ibigori cyangwa ibindi biterwa biri mu gihugu. Hanyuma igihugu kize kibifatireko
mu kuronda za mbuto twadukura hanze. Ivyo bizoca bifasha kugabanya ya mafaranga b'amakungu tugenda gufashisha ibindi bihugu kandi igihugu cyake yakeneye. Mwomenya ko ishirahamwe IFDC rikorera muri ico gisata rimaze kubaka inyubakwa zo kubika imbuto zigera kuri 80 mu gihugu cose. Uburundi bugiye gusubira kwakira ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball ikinirwa ku musenyi ryitwa Volleyball World Beach Pro Tour mu Congereza ku ncuro igira kane yikurikiranya. Dashikirwe na General de Brigade de Police Serge Nakavura asanzwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi, hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa 2023 mu Kakaro 2026. Nta Kavura yashikirije ko iryo higanwa rizoba guhera ku igenekerezo rya 19 gushika igenekerezo rya 2023 Myandagaro uno mwaka rikazokwitabirwa n'ibihugu 16 bivuye ku isi hose. Nitumukurikire. Nihiganwa risanzwe rikunda kubera ngaha anyi mu Burundi bita World Beach Pro Tour, nuvuga volleyball yo ku musenyi, ikaba ari incuro izoba igira kane. Iryo higanwa rero rizoba guhera ku itariki 19 gushika ku itariki ya 23, bikaba rizobera ngaha anyi kuri Eden Garden Resort, rikaba rizitabirwa n'ibihugu bitari bikenya. Uyu mwaka ibihugu byose hamwe ni ibihugu 16, no kuvuga bizova Iburaya harimwo Autriche, Republique Czech, Norvège, Denmark, Allemagne na Slovenie. Ibizova ku mugabane wa Aziya hariho Japan na Israel. Hanyuma ibizova muri Amerika na Etats-Unis na Canada. Hanyuma ibizova muri Afrika hariho Uburundi arico gihugu kizotunganya izo nkino, hakabaho u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Gambia. Kubisanzwe twebwe ico dukora dutegura la competition, hanyuma abantu mwebwe nimwe mudufasha kubashitura mu rwego journaliste ni communication sino ibidasanzwe birahari, kuko ubonye umujapone yageze ngaha, umunyamerika kigera ha, umukanadiya agashika ha, nta bindi bidasanzwe bisumba ivyo, nta bidasanzwe bisumba ivyo. Ukabona ni European yose iri ngaha, nta bidasanzwe bisumba ivyo. Ndakeka ko tayindi sport ishaka kugira activité ifise ya ampleur mu gihugu, si je me trompe pas. Sinzi ko ari yindi ishaka kubikora. Urumva rero twebwe dushobora kubigira gutyo, ikidasanzwe nico nyene, haba hasigaye yuko abantu rero bobo nyene bishitura bagakunda volleyball. Turiko turayikundisha buke buke, turaza yuko mu misi bazoba bameze kumenya donc volleyball. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana ano makuru, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV naho ubutaha.